Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye yakiriye kuri uyu wa kabiri ingabire igizwe n'ibikoresho vyo mu buruhukiro bw'ibitaro Polyclinique Umugiraneza. Ikaba ari ingabire itanzwe n'ishirahamwe ry'abashinwa rikorera mu gisata c'inyubako. Umuyobozi w'ivyo bitaro yavuze ko ivyo bikoresho bije gusahiriza ivyo bitaro. Ni iteka dutewe kuba turose uburuhukiro. Hari haciye igihe kirekire ibi bintu tubirondera twari twarabibuze, tubanje gukengurukira cyane abiyumviriye bagaca batuzanira amashambere fuade kubera ko ngaha murabibona yuko twari dusangana ico kibazo. None rero ni iteka turose tubandanya dushimira uwo wese yafashije kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye yakengurutse iyo ngabire. Musanzwe muzi ko Uburundi bufitaniye imigenderanire myiza n'igihugu c'Ubushinwa. Abashitsi baje kuraba ibyo dusanzwe dukora mu bikorwa bya misi yose ngaha, turababwira ko dufise umugambi wo kugira uburuhukiro bw'abitavye Imana. Baca basanga twarubatse, hasigaye gushiramwo ary'amafrigo, hama baca batwemerera ko bazoduha ingabire y'ary'amafrigo muhejeje kubona. Uno musi rero cari igikorwa cyo kuza kuyashikirizwa icese no kugurura icese. Narabona ingorane abantu nga mu kibano bahora nazo iyo umuntu yitavye Imana, baca barondera kumujana kuri hopitali Gitega canke Umuramvya, hamwe n'uburyo bwo kumuvuza, bikaca yongera ko n'ubundi buryo bwo kurondera aho bamushira mu kurindira ko baza kumuhamba. Rero tuboneho no kubashimira ku ngabire baduhaye, ku ngabire bahaye igihugu no ku ngabire bahaye Fondation Bonne Action Umugiraneza, na cane Polyclinique Umugiraneza. Nkaca mboneraho no kubwira umuyobozi w'iri vuriro kuzobibungabunga neza, kanatsinda mu mategeko y'ubuzima harimo gukora neza akazi no kubungabunga ibikoresho vy'akazi. Ubwo buruhukiro rero buzoshobora kwakira abitavye Imana bashika ku 15.